Ndakeka umwigeme afise akanoti nkawe biba bigoye kugira ngo umusore agutweruke ngo akureshe canke agutera imistari niko abubu babivuga. Ani nturabona ko kumbure bivanye n'akanoti ufise nturabona ko imisore igutinya, ndavuga itinya kukuvugisha ariko nshaka bubaka ari wakugomwe kugira ntiwumva yuko yamaze kuntinya ntabimenya ko yari yangomwe. Je ntavyonzi ngira baraza kubivuga muri commentaire mugabo abatama bubu bagendana n'utwana tw'utwigeme tukiri duto bamwe bakabibona ko kumbure ari kurondera amaraso mashasha kugira ngo bisazure, bavuga ngo nukwisazura. Abo batama kumbure batwononera abana bakiri bato abana b'abanyeshuri. Ani nk'umuntu usanzwe ufise ugwaruka uhanura ndetse unafasha no kuduza ingabirano zabo, abo batama bameze nkuko ubahanura iki? Jewe ico novuga kuri ico kintu burya ubwa mbere nuko bajya batama ndabita batama kubona bariko barahitamwo kugendana n'abakobwa bakiri bato, si kubera ko babakunda cyane gusumba abatamakazi babo babasize mu rugo, ahubwo novuga ngo agomba gukinisha umwanya wawe kugira ngo ujye mutamakazi biba baratunganya neza ivy'urugo. Wewe uri mburakimazi mu yandi majambo, wewe ariko aratuma gugenda arakugura icunwa n'icurya mugabo nta mugambi w'ubuzima bwa kazoza gushaka kugutegurira, kandi nta muntu n'umwe ashaka kumarana n'umuhabara imyaka 3 ntibikunda. Rero nibaza ko twokwiga ingene dushaka kwitunganiriza imigambi yacu tukamenya kutazera ubuzima kundi muntu. Igitera TV. Umuntu aravuka akavukana impano zitandukanye muri we, nkuko tuzi ko hari abantu batunzwe no gukina umupira w'amaguru aho benshi bavyita football, hakaba kumburi n'abandi batunzwe n'umupira w'amaboko aho benshi bawita volleyball, hakaba n'abatunzwe na basketball, kumburi hakaba n'abatunzwe n'izindi ngabirano zitandukanye, ndavuga abacapa canke abavyinnyi canke abatamvyi, hakaba n'abandi babayeho kubera ko bafise umwuga wo kuririmba nkuko nanje mbayeho ndandaza ijwi nk'umumenyesha makuru. Uno munsi nkaba nabazaniye umwe mu bajene kumburi yakoranije abajene barenga 10 kumburi yubaka ikintu kimwe yise warubizi. Mu mwigeme aracari muto cyane ariko afise ivyiyumviro vyinshi cyane, aho ndetse afise ivyiyumviro vyaho ashaka kugera kure na cyane yifadikanije n'abajene bagenzi we. Nuko namubazaniye ni Ani ari nawe CEO wa Warubizi, aho agira atubwire vyinshi na cyane icatumye kabisa yumvira ati jewe ndashaka ko no kwegeranya abajene bafise ingabirano zitandukanye kugira ngo ndabe ko izo ngabirano zabo bafise bozivyaza umusaruro. Irijwi ni Janeri promoter canke Enipro nyita umusatirizi nkuko mwarinyise, aho mwarinyise kubera ko nticara ngomba ndi update kumburi ndabazanira ibiganiro bitandukanye kugira ngo mubone ko Igitera TV tutigera twicara. Ani ndakwakire kumbure kuri micro za Igitera TV. Ndaramukije nawe ko baradukurikirana bose amaro ya Kristo. Mwararanye n'Imana? Ego twanavyukanye. Ani uri mu gisagara ca Gitega, ariko neza na neza ku batazi Ani uwari we, Ani ni muntu ki, kubera iki ari mu gisagara ca Gitega? Okay, Igitega ndahari kumvo z'akazi kuko ubusanzwe ndi umunyagitega, niho nkorera muri Paeje, ni kigo ca leta kijejwe guherekeza no guha imitahe ugwaruka kugira ngo gwitunganirize akazi. Umuhamagaro kumburi wo gukoranya abajene kumburi barenga 10 mu kubaka ikintu mwise Warubizi, kubera iki kandi mwiyumviriye ko mwokorera cyane kuri film? Ofete jewe ndakunda cyane, ndakunda abantu, ndakunda igihugu cy'u Burundi, ndakunda ugwaruka. Hama icatumye jewe ndabigira nuko icambere nabonye umenga ugwaruka gwinshi umenga nta kazoza dufise. Hanyuma kugira ngo twumve ko atakazoza dufise, ni wewe muri wewe d'abord ubanza kuvyumva
ni wewe wicira inzira ucamwo. Hanyuma casanga kubijanye n'ingabirano, donc ingabirano izo zose cyane cyane ingabirano mva bwenge abarundi ntituziha agaciro, tureka kuziha agaciro kuko twebwe benezo nta gaciro turiko turiha kugira ngo abandi nabo batubone babone ko dufise agaciro. Ofetse numvise uwo muhamagaro kuko je ibintu byose ndavyita umuhamagaro, ndumukristo umukatolika ndavyita umuhamagaro. Numvise rero uwo muhamagaro wo kudaboro kwanza gukangurira ugwaruka kumva ko ikintu kiri muri wewe ari ikintu gishobora kugutunga. Ubu turafise urorero bwinshi, turaza abatunzwe n'umuziki, turaza abatunzwe na komedi, turaza abatunzwe no gucapa. Donc nivyo rero nashatse ko ugwaruka dushobora kuba turi kumwe, dushobora guhura umuntu ikintu yumva nk'ingabirano agitsimbataze, agishimangire, akivomere hama gikuze. Ibikorwa kumburi mumaze gushira habona uri kumwe no gugwaruka gwanyu ni nk'ivya. Twebwe abasanzwe badukurikirana barabizi. Filme twatanguye kuyikora muri 2012. Namwe kumburi musanzwe mukina filme muri ugo gwaruka musanzwe mufashe. Ego cyane. No muri iyo filme nyene nakinye ndi umukozi adandaza irengarenga. Baraza kubibona. Nanje ndakunda cyane gukina kugira ngo umuntu atangije afise. Musungiki kugira ngo mufashe umujene abafise ingabirano yo gukina film canke iyindi ngabirano yose mubona ko mumufasha. Okay. Ikintu cambere nisunga ku mujene ni initiative ziwe. Kuko nukwitanga kwiwe ofete ni agaciro ahereza iyo ngabirano yiwe cyangwa ingufu akoresha kugira ngo yerekane iyo ngabirano. Kuko jewe n'abajene dukorana barabizi ntabwo uza kunsaba ikintu, ahubwo je ndagushira kuri terre nkaguha ico ukora bivanye n'ukuntu ndiko ndakubona, hanyuma ukagikora nkabona yuko ufise umutima wo kwitanga. Uko kenshi musanzwe mubizi ko n'igihugu cy'u Burundi kirashobora kurungika umuntu kwiga hanze cyakoresheje amafaranga menshi ntagaruke. Urumva ico gihe iyo wabigize urindiriye ko agaruka ushobora mugiye iyo bigize ushaka ko atera imbere biba byiza. Ndakeka umwigeme afise akanoti nkawe. Biba bigoye kugira ngo umusore agutweruke ngo akureshe canke gutera imistari niko abubu babivuga. Ani nturabona ko kumbure bivanye n'akanoti ufise. Nturabona ko imisore igutinya, ndavuga itinya kukuvugisha ariko nshaka bubaka. Ari wakugomwe kugira ntiwumva yuko yamaze kuntinya ntabimenya ko yari yangomwe. Je ntavyonzi ngira baraza kubivuga muri commentaire mugabo sinzi. Ani nugwaruka musanzwe muri kumwe imbere yanyu haza kumbure muhabona nka gute? Je ndahabona neza cyane kuko burya je ndababwire ugwaruka naye navuze ko inzira wiciriye niyo ucamwo. Nukuvuga aho uzobe jo hategura no munsi indoto zawe utazicafye ukiri muto ntazuzoshikako. Jewe twebwe ndavuga twebwe n'ugwaruka gwacu dufise ihangiro yo gushira mu ngiro indoto zacu zose dufise, kandi turazi neza ko tudashobora ntidushobora kunanirwa fete, ntidushobora kunanirwa. Twebwe dushaka kubaka ikintu kinini kandi twebwe nyene tukazosanga twese turi abakozi bo muri company wacu ahubwo duha akazi abandi bantu. Twebwe vraiment naho baza urya gwaruka vraiment kazoza kabo baragafise mu ntoki barabizi. Gusa umunebwe vraiment n'ijambo ry'Imana yavuga yuko ubutarima ntakajye nuko bimeze. Umuntu azi yuko ubuzima bwe wari kuryama azoguma aryamye, bariko baragenda uzoguma babona hari yabarenganye. Abatama bubu bagendana n'utwana tw'utwigeme tukiri duto. Bamwe bakabibona ko kumbure ari kurondera amaraso mashasha kugira ngo bisazure, bavuga ngo nukwisazura. Abo batama kumbure batwononera abana bakiri bato, abana b'abanyeshuri. Ani nk'umuntu usanzwe ufise ugwaruka uhanura ndetse unafasha no kuduza ingabirano zabo, abo batama bameze nkuko ubahanurike. Jewe ico novuga kuri ico kintu burya ubwa mbere nuko bajya batama ndabita batama kubona bariko barahitamwo kugendana n'abakobwa
bakiri bato si kubera ko babakunda cyane gusumba abatamakazi babo baba basize mu rugo, ahubwo novuga ngo agomba gukinisha umwanya wawe kugira ngo ujye mutamakazi biba baratunganya neza ivy'urugo. Wewe uri mburakimazi mu yandi majambo, wewe ariko aratuma gugenda arakugura igicunwa n'icurya, mugabo nta mugambi w'ubuzima bwa kazoza gushaka kugutegurira, kandi nta muntu n'umwe ashaka kumarana n'umuhabara imyaka 3 ntibikunda. Rero nibaza ko twokwiga ingene dushaka kwitunganiriza imigambi yacu, tukamenya kutazera ofete kutazera ubuzima kundi muntu, ukamenya yuko ubuzima bwawe bufise mu ntoki atawundi muntu numwe azotuma bugera kure, na so na nyoko ntabishobora kubigushikanako, ahubwo nawe uvyishikanako. Nkeswe rero uwundi muntu muba muhuriye mwibarabara kubera inyungu ziwe, urumva ko atanu namwe ashaka kugushikana. Sinzi yuko ibintu ndiko ndavuga bitahuritse ndabivuga mu kirundi basha chikarusi ubivuga mu kirundi cyahe chikarusi. Abasore bubu kumbure bahendesha akanoti abigeme, ariko nawe akanoti uri nako nibaze ko ata muntu yokaguhendesha. Ariko bavuga ngo ijana ntijyanka muri musore w'ukuri. Jewe sinovuga ngo kumendesha amahera sinishimye. D'abord je nta mahera nkunda, gusa ndayarondera. Novuga ko je ndafise intahe Jesse James ducire ku mayange gato intahe yawe. ndafise intahe ofete, reka ndayivuge kugira ngo niho Burundi muntu ifasha. Jewe urabona ukuntu meze, je vraiment ndumukobwa coceye cyane. Haba je burya mvuka mu muryango ufise amafaranga. Je papa wanje n'umugwiza atunga, kandi abantu benshi bazi ko ntamufise, ariko ndamufise n'ubu n'umugwiza atunga. Mugabo kuva niga mu windwi naho papa wanje vraiment no bani nimero zo mukamuhamagara mukamubaza ati mbe ujya mukobwa wawe yakuze gute. Jewe indoto nziko ndabamwe no munsi naziyumviriye niga mu windwi, kandi niga mu windwi nari umwana muto cyane. Mugabo nariko je narajumenga narabirota ofete, nararota ingene ubuzima bwanje bumeze, kandi gushika uno munsi ukuntu naburose ngeze kuri 80% sigaje gatonya. Hama kuvuga ko bompendesha amahera donc urumva je ko ntayakunda, je ntayo nkunda. Mugabo izo ndoto ikintu naba numva yuko jewe ntegere nzogira isosiyete, nzogira uruganda n'ibiri rufise nk'abakozi nka 50. Byaratumye ntakunda gusaba amahera, aho igihe cyose nabandi ko ndiyumvira nko muri vacances nafuma ndangura nk'amavoka nkayadandaza, bampaye argent de poche nkasigarana 10,000. Aho hambere aheze byari byinshi, yari menshi, nkayatana nkaca ndangura nk'igiti civoka, hama nkazosha ndakidandaza basi nkakuramwo n'amajana 5. Rero amahera ndagerageza guhiga ngere kubwo tuyaronderana n'abandi. Ntidufise nta mahera menshi, dufise ibikorwa byinshi, kuburyo wanashaka jena n'amafaranga ankwiye ahari. Kuburyo ndindiriye yuko amafaranga nza gukoresha ibintu byanje cyangwa amafaranga nza gukoresha mu ma projet yanje ndayasaba umuntu, nukuri uwo muntu yoruha akavuga ati mbega uyu mukobwa amafaranga yakoze iki, kuko aho bigeze je simishobora kujustifya amafaranga ndiko nkoresha. Umbwiye ngo ndaguha icegeranyo cy'amafaranga nakoresheje n'ivyo nakoze no vyibagira. Urumva yuko arayo ndiko dasaba umuntu vyongora. Kiretse mugabo yuko abagwiza atunga bashaka gushiramo imitahe boduhamagara tugakorana kugira ngo turuhuke. Sivuga ko ntayakunda, oya ahubwo ndakunda kuyarondera no kuyakoresha, mugabo nta stock yayo ngira. Mbiga na platform usanzwe mukoresha bo barondera kuri Warubizi, kuri Facebook ni Warubizi. Dufise logo muraza kuyibona, dufite logo iri mu idarapo ry'igihugu, nayo majambo we na niyo ya Warubizi. Nimba byo bangombwa ko musiga akanimero kanya, ariko rero zaba baca bakuresha. Ndayenda umukobwa kandi ndi kwisoko. Mugabe bisaba ukunda umukobwa mugufi ni 69 amajana 810 amajana 5 na 5.
ufise umutipe musohokana umutipe mugendana kandi wewe kubwiwawe umwemera nk'umugabo wawe wakazoza uciye umufatana uwundi mwigeme wewe muri wewe reaction kumbure wokwiyumvamwo yoba gute nta reaction nogira ahubwo nta reaction je nogira oya kubera kumbabaza vyombabaza kubera urukundo rwababaza mugabo ngira rukwawe itaranshikira mugabo ntaniyumvira ko atari reaction nogira kubera burya akambi ka muntu n'umutima wiwe uko yarinze abigira yarinze abikora nta na kimwe nokora ngo bimuvemwo canke ntubihindura mugabo ikiyari gusa no ibintu by'urukundo no kubisengera kuko ubundi umenga biragoye gusa nivyo tuma nahukana so ugwaruka rukora iki kugira ngo ugwaruka rube mu bantu kumbure bakorana n'abanyamitahe batandukanye kuri wowe ico ugwaruka gukora kugira ngo gwizegwe nk'abandi bokora iki ikintu gituma abajene batatwizera ni ikintu vraiment cyo kutabaseriye no kutaba abizigirwa nukuvuga nk'ubu ugakora ikintu cankwe ugasaba ikintu umuntu ugacubanza gushira imbere ca kindi ngufise gute dushira imbere ibikorwa n'urukundo amafaranga araza mugo urumva bamaze kuguhanahana ntubu mwizigirwa cyo ukagira utuntu two nukuvuga ikintu citwa tricherie y'ubwoko bwose iyo ari yo yose mu buzima bwose ikintu citwa tricherie nico gituma utaba umwizigirwa hamwe ujya mu ngiye kumubwira ikintu uvuga ati ujya mutipe imbarubaru ujya n'umusuma nimboregwa nta urumva ko uburyo udafise ubwizigirwa nta n'ikintu na kimwe ushobora gukora kuko nta muntu witura nayo ubundi muri buno buzima turimwe mw'abantu mwe bisaba ubwizigirwa bisaba ko batwizera nuko ani reka kumbure tubasezere tutabanka reka ndabivuga uko ariko nibaze ko n'ikindi gihe Igozen TV twagukeneye nibaze ko tuzokuronka jewe vraiment ndi ngaha noryoherwa cyane ahubwo dukoze ibikorwa byinshi ego ntafatiriwe nukuri nzokwishimira gukorana namwe ego Igitera TV.